sewe yarananiwe aromoka hama mukase arananditswe ni kuvuga aratswe n'amategeko ni kuvuga aho bazogwana ngo bishobore. Yes, tugarutse n'ikiganiro good morning kuri 94.9 94 n'ibice 9. Yeah, good morning to you. C'est vrai, merci beaucoup. From Monday to Friday. Nuko, Sajena Sabi, ari kumena empty na bwana kugira ngo only one. My only one. Akumena ndabona betse neza. Anyway, waberewe. Betse neza. Kandi kuva mu gatondo sene bwa kugira ko waberewe frame. Ibetse hewa. Nukuri kwimana natekonye yo. No majaruzi. Mungu ni same. Kandi burya ngo mu bintu, kandi ngo burya ngo mu bintu bituma abantu mwiyumva neza. Arimo kukubwira waberewe. Ego harimo kukubwira yo usa neza harimo kukubwira yo wanyemeje naho yo batakwemeje mwayumvise hypocrisie y'abarundi mugabo ngo kubagabo wapi abadamu barabikunda ni kwa kuntu mama avuga ngo abadamu bafise faiblesse ku matwi amaze kumva utwo tujambo twiza waberewe hewe naho bari gisabone n'ivoma avuga no sinatesheje kandi ayo n'amakosa mukora uri gisabone mu wala nkunda ibintu nyivyo ubwira umuntu ati uri gisabone uri mwiza number 1 ndakubesha yatari sana reka nibutse abantu bandurungika amasuje hari abantu dutelefona hama turonke nivuga ndushobora gusomera sujet mu gihe tutagutelefone twumve réellement yuko uri kuratwumviriza rero abantu tutashobora kuronka ku matelefone nimuze mvuge ngo sujet zane twadisimba cyo tegezwa kwisimba kugira dushobore kugira sujet umuntu twaronse kuri telefone tuzi neza yuko ari kuratwumviriza iyo twakubuze uca wihangana cha turondera uwo turose tukavugana nawe twongera ntimbo sawa tukumva ko reka dukurikirana niwe duca tugira sujet cyane gose bagira inama di aho ko dagira sujet ngo bitse kuri Black FM tumeze neza ikibazo mu muryango umupapa amvyara yazanye umugore wa kabiri kubwo mama wanje yari yashengeye nyuma baja gushamirana ni kuvuga barashwanye kugeza aho batandukana ubu rero umumama aguma garuka kudurumbanya ibintu n'abana muhira arabadurumbanya kuko muze yaciye ahunga nkori iki nk'umwana mukuru mu muryango ntibagiye ko yahavyariye umwana w'umukobwa kandi yaraganye ngira inama sigwe ko mu mategeko arazwi uwo mudamu ni kuvuga araganye mu mategeko arazwi n'uwo mwana arazwi jewe nibaza yuko ndiko ndabiraba Bashiri uwo mwana yaragize abana baragize ikibazo nivyo nditwa turavuga ati aba papa bagenda kuzana abandi badamu mu gihe abana bagize mu gihe umudamu wabo yashengeye usanga abana bariko baraba victime y'amakosa yase je niko namampanura abagabo vraiment nta kuntu umugabo ashobora kwihangana Bashiri hama akareka kurongora mbe ntibikunda oya ntibibaho abagabo ntashobora kwihangana kweri ofete reka ndakubwira yakumira hariho ikintu usanga kigoye kuko twavutse tubona abadukuriye umudamu ashengeye adashobora kumara hariho usanga ashobora kuba ari mu mabanga runaka bigasaba yuko aba afise umudamu kuko hariho amabanga bisaba yuko uba ufise umudamu udafise umudamu ayo mabanga utayajamo siko canke se uyarimwo biba bisa nkaho bumva uri citegererezo c'abandi bantu rero udafise umudamu ndamaze kumva ko unyumba 10 nimba ari nyumba 10 nta musore nyumba 10 ba uhanura ikibandi urumva wewe ntabari umusore wewe abaye yararongoye mugabo yafakaye siwe yamwishe yafakaye je nibaza yuko amategeko yo bitahura cankwe abantu societe yo bitahura ati uyu muntu yafakaye ntiyafakaye bishaka aho je au contraire nibaze ko bikorera ico nibaze ko bikorera kubwo imibiri yabo navyo nyene birashoboka kubw'imibiri yabo mugabo ibuke yuko bobo babikunze bakanka abana kuko ari wavuze yari jariya ngo nta mukasa zo gukunda ijana kwijana ntibikunda ati nta mukasa zo gufata nk'ingene mama wagufata ntibikunda rero je nibaza yuko kabisa iyo ari ibintu byashobokera abagabo bo banze bakarinda abana bakegera haruguru imbere yuko biyumvira kurongora undi mugore kuko abana barahagirira ikibazo kitari gito nk'uyu mupapa yaciye yomoka ikibazo yagisigiye nde umwana mukuru ni kuvuga umwana mukuru ni wari kwagwana na mukase ntibazogwana kwa mushobora kuko mukase se wiwe yarananiwe ntago azona mushobora se wiwe yarananiwe aromoka hama mukase arananditswe ni kuvuga aratswe n'amategeko ni kuvuga aho bazogwana ngo bishobore
ntibibaho biragoye je nibaza yuko ahubwo ikintu cambere yokora nukuri ikintu cambere yokora kubera umudurumbanyo uzoba uri muhira n'abatonyi biwe niki icambere na mbere yoja hafi y'abatonyi biwe akabaremesha nk'umwana mukuru vy'ukuri ica kabiri nta na hamwe amategeko yemeza yuko nubwo abari papa wakuvyara nubwo abari mama wakuvyara yuko abana bobaho nabi cankwe bakagira umutekano muke yuko bishobora gukunda ntibishobora gukunda haba namba mugihe uwo mutekano muke ubayeho nyumba kumi akababizi ababanyi bakaba babizi nukuri je nibaza yuko afise uburenganzira uko buri kose bwo kwitura ubutungane suko gapashiri urumva aritura ubutungane akavuga ati jewe vraiment nananiwe ati akerekana ivyemeza yuko yananiwe ati jewe nananiwe kabisa nananiwe shaka kwitura ubutungane nditura ubutungane kandi ubutungane buzomutunganiriza yego je nibaza yuko umuntu yobigira gutyo na cyane bo akumera icambere abantu baragoye nico novuga impamvu abantu bagoye burya ikintu kirinze kinanira papa wawe biragoye ko wewe uzogikora ngo ugiheze sigura ko rero uyu muhungu ariko aratumviriza we nta mbaraga afise zisumba se yananiwe ego ni vya bindi Imana irashobora kubikora ugasanga vy'ukuri Imana irakugiriye neza ugasanga uko abantu bavyumvira we urabikoze bivanye n'imbaraga Imana iguhaye ariko ico no kubwira coco biba hake ni bake bashobora kubishobora ico no vuga ni ibintu bibiri nza kuvuga ku ruhande rwo gusenga nza kuvuga no ku ruhande rwo kwitura ubutungane kubera yuko yarananiwe kandi umwana arafise ijambo kandi ijambo azovuga mu butungane rizumvikana batitaye ko rizumvikana mu gihe afise cerekana yuko kabisa umutekano wabo uri kuradurumbanywa cyangwa hari ikintu bitariko kiragenda muga mu gihe atararonka ibi vyemeza urumva abazovuga ati uburenganzira bwa mukaso ko haba ngaha kandi urumva ko vyumvikana rero cyo novuga ati icambere na mbere banza kamenyesha abatwara abonye akarere urumva banyumba 10 ababanyi bakaba babizi yego je niko ndavyibaza yego nanje nico nariko ndazako buryo usanga abantu benabo no mu muryango baba babazi usanga no muri quartier baba babazi mu misozi hoho usanga umusozi wose ukuzi ukuntu afata abana urumva b'umugabo wiwe gute na gute bose babakoze bisigura ko nyumba 10 ni watangura kubimenya cyane kora ko uko mujyana n'abana uko ujyagumba abana gwewe barabimenya cyane sikorera abana bagiye kwitwara gwobo barafise uburenganzira bwo kuza kuzana nyumba 10 kandi akabisigura neza kandi akabivuga ucu usanga bigize intunze inguvu gusumba sikora ko rero uyu mwana uyu musore naje ku mavi icambere asenge naheza gusenga Imana vy'ukuri kuko iyo wasenze Imana ugasenga Imana ukongera ugasenga Imana yoyo hari ukundi kuntu bigenza gutandukanye nuko abana b'abantu bavyumvira namara gusenga Imana azoja kwitura ubutungane Imana itabuze ikintu yakoze kwanza kurako yarayiheshe dicubahiro burya ya mavi aya mavi twebwe tugendana ngo niho twishurirwa habamwo vyose kira kitu nuko abantu tutabimenya burya uzutinya umuntu aja ku mavi agasenga ujya muntu niwe muntu wa mbere Imana yubaha cyane namara gusenga kitura ubutungane byose bizogenda neza kuko sindi siri ngo ndamuhanura ngo gira ukuna mukadata wawe umuntu yananiye papa wawe baza ko we kumushobora uzomusoboje amasengesho hama Imana icikorianta ugende kwitwara numara gushika mu neza cyane uzoshika mu butungane usanga byose Imana yamaze kubikora ubaburanisha azovuga ijambo rihumetswe n'inhoraho kubera ko Imana izoba yaciye muri we cyane gose bavuga ngo utakurusha amavi ntakagurutse ntakagutera ubwoba ntukamutinya na cyane cyane kuko iyo wamaze gusenga ni kuvuga biruguruka setse wizeye yuko bishobora gukoreka kandi numva wowe buri kusaba Imana ukuri kwawe na cyane cyane buri kusaba Imana ukuri kwawe ni kuvuga amahoro yawe n'abatonyi bawe yego rero je nizere yuko hari ico twagufashije reka rero duha umurongo abandi kugira bagire ico bashikirije kuko uri mu bihe bitoroshe kandi responsabilité iri ku mutwe wawe urumva voice hari rero pole sana reka rero ndabutse yuko muja kuri YouTube Instagram mukaja no kuri Facebook mukandika Black Media hama mukabona ibiganiro byacu ngene bigenda birakurikirana na cyane merci beaucoup